akandi karero aya maboko uri kumwe n'umukunzi kumwe n'abagenzi bawe kubera ukora ku mabere yabo n'umukunzi wawe hari hano ukwiye gushika utakora ukoze ukakuza urakora none umva wotekana gute ndabara mukujya amahoro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ni Papa Teddy ndabaye ikaze mu biganiro by'imamba y'umunsi bica kuri Imamba TV ubushire twaravuganye kuri bwenge byari jambo bivuga ngo warakiriye bwenge saba Imana ubwenge hama uca ugenda ukoresha impwemu y'ubwenge n'ijambo ry'ubwenge biri muri wewe uno munsi tuzakuvuga kuri bwenge gusaba Imana ubwenge ntabwo tufashishije ko bisanzwe ijambo ryose turikura muri Bibiliya warakiriye bwenge ubu nawe tuje kumenya ko twiye gusaba Imana ubwenge nawe wakiriye bwenge urakwiye gusaba Imana ubwenge soma ijambo ry'Imana mu gitabo c'Imigani 9 umurongo wa 10 hava ngo ukuba uhoraho niko tanguro ry'ubwenge kandi ukumenya uwera niko kumenya ubwenge nagomba kuwibutsa yuko ubwenge busobanurwa ugutandukanye n'abantu batandukanye ivana naho umuntu ahagaze mu buzima busanzwe babuze iyo umuntu afite ubwenge ni umuntu w'umuntu ahumuye ageranya n'umuntu azi kahise k'ibintu azi ingene ibintu bikorwa azi kumbure ingene iki giti kicaje ibintu byagiye gutya impanuro ziwe azi imigani myinshi kugira mutama araciye ubwenge biga n'umuntu ahumuye azi ibintu byinshi kumbure azi guca urubanza neza kandi bavuze mu buzima busanzwe tujya umuntu arafise ubwenge kenshi babigeranya nuko kumbure ari umuhinga mu ishuri aronka amanota meza mu bibazo bya leta abitora cyane bwa ubwenge batandukanye n'ubumenyi ubumenyi turonka mu ishuri ubwenge umva ko ari kindi kintu ari iyo mico ari iyo migenzo myiza uyu muntu afise mu kibano barashaka n'abahinga mu buryo butandukanye barafise ingene babasobanura ubwenge barashaka na Daniel mu jambo ry'Imana so mu gice cya 5 cya 6 urabona yuko aravuye ko yarafise ubwenge bw'agahebuza agasobanura inzozi akoze ikintu abantu badashoboye muri umwanya avuga ati arafise ubwenge ariko jambo ry'Imana itugiye itanguriro ry'ubwo bwenge ry'ubwenge sinzi ko rinyuranye gato n'ibyo abantu bibaza ariko itango ry'ubwenge bibituye ngo ni ukubaha uhoraho si kuja muri kohani kubaha uhoraho si kuja gusenga kwa Mungu kubaha uhoraho ni ugukora ivyo ijambo ry'Imana ritubwira gukora urabizi usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubwanditswe na Matayo haba na Luka na Mariko na Yohana niyo hatwereka ubuzima umwami Yesu hatwereka umwami wacu Yesu agenda mu bisagara bitandukanye agenda yigisha abantu usomye ivyo yagiye avuga ati mureke uburyarya muharire mukunda abansi banyu ayo n'amategeko ivyo nivyo ukwiye kubaha iyo ubirengako wowe ugakoreka inyurane mu ry'Imana rivuga ukavuga ati umuryango wacu tumeze gutya umuryango wacu turashavura umuryango wacu ntituvogerwa umuryango wacu turakaze umuryango wacu turagwana uri umuryango wanyu w'amaraso mugabo umuryango w'imwe winjiyemo umuryango w'abagwaneza umuryango hari ivyamwa bibaranga ko vyamwe mu yera ijambo ry'Imana bitubwira haya mu Galatiya 6 ivyamwa vyamwe mu yera urukundo amahoro kugira neza ibyo byose byo biranga umukristo hanze inyuma imbere aba yarakiriye bwenge hama hanze ivyo byanga bikwiye kugaragara
ibyo vekana yuko wewe by'ukuri ubashe uhoraho, atari gusobeka no gutwara ibitabo, ugafata igitabo ca Bibiliya, ugafata ko muri kantike, ugafata na Okovu, ugafata n'ibindi bitabo byose n'icingenzo ugashirako. Ibyo sivyo byerekana ko wahoraho. Kuhoraho ni ugukora iti jambo ry'Imana ritubwira, ni ugutinya uhoraho. Aho ryavuze uharire ugaharira, aho ryavuze wirinde ukirinda, aho ryavuze gutanga ugatanga, aho ryavuze gufasha abagowe ugafasha abagowe, ukuri wahoraho. Rero ikintu gitangaje ni iki, nuko hari abantu bumva umenga ubuzima bwabo babutwara uko bigombeye. Hari umuce umwe uri mu ishengero, mu ishengero rya Kristo muri rusange hose arahari, abantu bari mu sengero kandi bagakomeza bakora ibinyuranye ijambo ry'Imana, komeza wiba, ukagomeza ubesha, umusambana, ukagomeza wica, kandi kuwa Mungu ugatuna mu sengero, kanatonda mu masengesho, kanatonda mu bikorwa by'Imana, ukanatanga ishikano ryawe, ukanakora ibintu bitandukanye, mugabo uzi yuko utari mu muco, ibyo kuratanga, ibyo kurakora utari mu muco, wowe uriyizi ubuzima bwawe. Womenga ati ko ndatumbira cyane abantu bamenye Imana. Ego ndiko ndatumbira cyane, ndiko ndabwira ko ukwiye gusaba kubaha uhoraho, ukwiye gusaba ubwenge. Ibyo uzi gukora, impano ufise nuzitaye n'ubwenge, ko itanga uyo bwenge no kubaha uhoraho. Ukubaha uhoraho nako no gutinya, ukagendera mu byo agomba, mu byo ijambo ry'Imana ritubwira byose, niko kubaha uhoraho. Niyo ufise ubwenge, nubwo waba ufise ibintu bikomeye cyane, ugena mu manyanga atari y'Imana, wowe nta bwenge ufise, nta bwenge ufise, urafise ikindi kintu ko muri urafise ubumenyi, urafise impano, urafise ubwo buhinga bwawe, mugabo utaragenda mu nzira y'Imana, utaraja ku murongo uko ijambo ry'Imana yabitubwira, uba wewe arico uhagije, uba atabwenge ufise. Nagomba kubasangiza indi jambo ry'Imana imbere ko turangiza kino ganiro cacu, iri mu gitabo ca mbere uko Petero yacanditse, igice ca 5 umurongo 8. Hano hantu ngomba kubabwira iki, abenshi baratsindwa, bakakomeza batsindwa, bakongera bagatsindwa, bakavuga ati jewe Mana sinzosubira, ariko bakongera bagatsindwa. Kubera iki? Bagumije imiryango yuguruye, bagumije imiryango yuguruye y'ubuzima bwabo, umugwanizi akinjira agasohoka uko ashatse. Iri jambo namakuri gufashisha kugenda kubwira yuko nushobora kugorokera Imana, ushobora kuba Imana, imiryango icuguruye. Dusome mu izina rya Yesu, igitabo ca mbere ca Petero 5:8 avuga ngo mwirinde ibiboreza, mwame mugavye, umurezi wanyu ari wa mugwanizi agendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwo arotsa. Munumva ko inomero y'umugwanizi wacu nuko aturotsa, ararindire yuko tugwa, ariko tunanigwa aturotse. Ijambo ndarikunda cyane, uyu murongo Petero yaduhuguje urafasha cyane, uko atubwira ngo mwirinde ibiboreza. Ibiboreza uvuga ati ni bitandukanye za vino, za ibiyeri bitandukanye n'uburyo butandukanye bw'ibiboreza. Ibyo si byo biboreza byonyene, ubusambanyi buraboreza, ububeshi buraboreza, urusaku ruraboreza, akaburego karaboreza, itabi riraboreza, kubeshira abandi, kuremeraniza abandi biraboreza. Rero batubwiye ngo hari uturungu tubiri, niwamara kwirinda ibiboreza ngo umuce mugavye. Ndabwiza ukuntu nushobora kugaba mu gihe waborewe. Niyo kuwafata umunyezamu yaborewe ukamucungisha ibintu ngo bicunge. Nivyo ukunda yuko ivyo bintu abizigama bo vyiba ntarivyo namenya. Ntarivyo namenya ko bavyivyo ko yaba yisinziye ko ayaborewe. Sinzi ikintu coba kikuboreza, sinzi n'imyaka umaze mu ishenge ico kintu kikuboreza, ariko no munsi wohitamwo kuba ugasaba uhoraho ubwenge, ugasaba uhoraho kumutinya, yo kurongora akanagushoboza kugara imiryango yose yatumye utagaba, yatumye umugwanizi yinjira.
murabona yuko ibi ingingo dufise z'umubiri n'izimana duhaye, ariko izi nyene n'iz'umugwanizi acamo kugira ngo atugerageze. Enda bakarorero, amaso yawe uri mwibarabara uko uragenda, uhuye n'umwigeme yambaye nabi, yambaye kumbure, yambaye akamini gatoyi, ibice binini by'umubiri bwe biri hanze, n'amaso yawe hama murahuye, urenganye ucinduka inyuma kumuraba. Ndakugize ukuri, winduka inyuma, amaso yawe abaye ikiraro cinjiza abadayimoni mu mubiri wawe. Ongea ati papa Teddy, none abakristo baragura abadayimoni. Abadayimoni si bose bava ngo turagiye. Oya, abadayimoni inyuma y'icaha cyose hanyegeje ko ku mudayimoni. Umudayimoni agutsindagiye aho hantu nuzo asohoke. Kugaho urabishaka, urabisabye Imana kashwe itabi, wewe busambanyi byaranse, wararirimbye, warasenze, warisohoje mbwa byaranse. Ndakubwira ikintu kimwe, ni wugaye imiryango yose umugwanizi injiranye. Wowe uhinduka inyuma kuraba umukobwa yambaye nabi, cyangwa umuhungu kumbure yambaye pocket, ugenda kumuraba, womenye ko urinjije umudemo no kwifuza ubuzima bwawe. Okay, ongano toca duca he ko mu quartier mu gisagara bose ko bameze. Ni singombwa tubaraba, singombwa ngo dinde kubaraba. Urabye umuntu yambaye nabi, ndabaka rero je cavuga ati umuntu yambaye nabi n'umusazi wenyene niwe yiyambura imuzu. Rero je sindakora, ndarengana nkagenda kwati Imana nkagenda mugabo mindukira kuraba meko ndinjije ubujanegege bw'ubusambanyi kwifuza mu mubiri wanje. Akandi karero, aya maboko uri kumwe n'umukunzi kumwe n'abagenzi bawe, kubera ukora ku mabere yabo n'umukunzi wawe, hari hano ukwiye gushika utakora, ukoze ukakuza urakora, none umva wotekana gute, umubiri wawe wotekana gute, umuryango wuguruye. Ikindi, umuntu wawe uhere muri gara ukavuga ibishego, ukora uri ngaho nawe ukora tera ibiturufu, nushobora kunesha, nushobora kugorokera Imana muri iyo nzira. Hari ibiganiro bimwe bikwiye guhagarikwa, hari ibiganiro bimwe bikwiye kuvamo, hari amarigara akwiye guhaguruka ukavamo, hari ibiyago bimwe bitakuraba bikwiye kubivamo. Umwe yageze gufasha mu gisagara kimwe nari ndimo, ndamufasha, ambwira ati jewe ndisambanya cyane misi yose mu ijoro kandi umukozi w'Imana. Ndamubwira ati frere, mu kuryama gute? Ati jewe meje kumviza amakuru y'ingino cyane, numviza turimbo turukundo tugenda twabaserinzyo. None ushaka urote gute? Wewe urangirije mu mubiri, ushaka urote gute? Urangirije mu kwifuza, urangirije turimbo turukundo tuzamura aya emosi y'urukundo muri wewe. Kumwe ntuharagera bacakureba ishuri bacategereje, ntushobora kunesha mofe maso, ntushobora kunesha ibi bintu turimo. Ukiza twakiriye na kukuri turafata ingingo zikomakomeye cyane ku buzima bwacu. Imana igushoboze cyane kugara iyo miryango yose yuguruye. Murazi ikintu kimwe, natangaye ko umugwanizi itwege tumuha uburenganzira bwo kwinjira mu buzima bwacu. Ndafite uburenganzira bwo kuzibira niyinjire mu buzima bwacu. Gute? Ninugara iyo miryango yose acamo, nkagorokera Imana. Telefone yawe iri mwiki? Telefone yawe irunga amasanamu y'abakobwa bari gusa, irimo abahungu bari gusa kumbure, irimo wotekana gute? Ama message wandika ushika, wandika ibishegu, nushaka gutekana. Rero wewe uno munsi ukwiye gusaba Imana ubwenge, ukwiye gusaba kubaha Imana, ukwiye gusaba gutinya Imana no kugendera mu byo yagenye mu ijambo ryayo. Ici yavuze kuheba nabahaye umusome Matayo, Luka, Mariko, Yohana. Ibyo byose yasagiye avuga nukagira ibi ubyubahirize. Byo nivyagezwe, yaduhatwe kubahiriza mu buzima bwacu. Tuzozuka, Yesu niyaza. Habazozukira umunezero, abazozukira gucigura urubanza mu rudahera.
amahitamo ni gwawe uno munsi nubwo ubuzima umenga na mpano ukeneye na n'ivyawe n'ivyawe nyene urakeneye Imana urakeneye kwakira agakiza urakeneye kumenya uwo mwami nagomba gutumira wo kurandaba kumwe waronse kano kanya utarake umwami Yesu n'umwanya mwiza si ibintu bigoye cyane nuko umutima uvyizera hamukavyatsa kano kawe ko Yesu yafuye akazuka ari umwami ubuzima bwawe uzomwakirira hamucyo usaba rero umwami ucyo usaba ubwenge kuvuga guseba gutinya Imana no gendera mu byo yashinze mwarahezagiwe cyane.